Okay, we wazanye example yo ngaha muri Canada, ijya example nayo mu Burundi ujya mwana yarwaye, we yo muri Canada ngaho urayizi. Okay, naje ndago yo mu Burundi naho je sais pas nabibonye kuri Facebook ko nyene. Une fille qui dit bah il y a un artiste, ça fait 6 mois agwaye tout ça. Ni mwamufashije mais ariko undi mwaramufashije ibintu nk'ivyo. Oh, les artistes vous êtes tout ça. Et à un moment donné, ben, un des artistes ou deux des artistes bakavuga, là on va faire tuzogira muchango quelconque, abartiste bose bazora bazana 100,000 puis Fariaz capable de kuzana 100,000, Oli capable de kuzana 100,000, Shanikun capable de kuzana Natasha, en tout cas tout le monde vous êtes capable de donner 100,000. Et à un moment donné, là moi je me dis, tu sais, ils avaient en plus une feuille bakandika amazina y'abartiste. Tu n'as même pas l'accord de l'artiste s'il veut, il va donner cet argent. Mais tu t'en vas là dans la vidéo et tu dis, toi tu es capable de donner ce 100,000, tu es capable de le donner, tu vas le donner. Ariyo yindi ngorane dufise. Ingorane dufise yindi. Webwe duharanira gusumbasumbana. Nta terambere muri rusangi. Nta terambere ntuze collectif dufise. Nk'ibintu nk'ibyo iyo hageze gufasha nk'umuntu bikaca bimera umenga nibaye higanwa. Inakuwa competition kusaidia mtu. Oui. Na hivyo vitu ya kunani kusema unataja watu unabambia ngo toa. Certaines personnes balijitoa kabisa bakaenda bakasaidia. Mais ugasanga rero n'abandi aussi mugenda beta journaliste mais aussi none kuma médias sociaux bandika makuru. Bose nyene baba ya journaliste je sais pas là. Kwatutoba amazina beyisi. Bamwe bakandika ubu ajya mahera tanguye kuzana ingorane. Donc babandi bandise ya liste na bike tout ça bakandika liste y'abantu batangiye 100,000 ngo tanguye kuzana ingorane tout ça. Mais ça reste que les gens ils ont vraiment participé atanga tout ça. Puis bientôt je pense que mais en tout cas moi j'aimerais que bitazani ngorane nibizani nduru genre oh mahera induru ya Karim en plus c'est toi Karim Babel induru bayashise deja yo habaye umuntu yitanga comme porte parole y'abandi bantu ataco bumvikanyemo batavyemeye byose bikana hamwe bigeze bicara hamwe ngo babivugane ugasanga umuntu yiporse porte parole wori nkande gufata izina ry'umuntu uvuga umuvuga ouvertement wori capable yo gutanga qui c'est qu'il est pauvre il a même pas 100,000 reke nivyo haba ko umuntu atovuga nti je naje mu muryango wanje hari habagwaye ntabwo arabaririmbyi c'est ça dama famille kuko batuyenye baragwa umuryango wanje harimo abantu bagwaye sabaririmbyi none iyo collectivité iri he cyangwa ugasanga n'umurimyi iyo collectivité iri he hawa tije hako mfata yego me n'umuririmbyi kandi basabye ko abaririmbyi bafasha abandi baririmbyi ego je nsanzwe nifitize n'ingorane ushize kuri liste y'abantu bategeza gutanga amafaranga runaka uko se kunteranya ça c'est vrai nta tanga aho niho bazoza bakura intuzi kuko gutanga amazina y'abartiste ngo uri capable yo gutanga amahera ngo uri capable yo kugira gute non écoute bizosha bizanize n'induru après ngo runaka ngo ntiyatanze en général abashaka bazotanga 100,000 vraiment kandi nimushire ku giciro gufasha nta prix bifise nta biciro bifise gufasha n'umutima w'umuntu gufasha n'umutima en tout cas notre pensée du jour c'est que il faut se soutenir. Lâchez l'hypocrisie là, tu n'aimes pas mon affaire. Soyez authentique. Tu n'aimes pas mon affaire. Soyez authentique. N'aime pas mon affaire. Mais fais pas plus pour nuire à mon affaire. Abarundi abanyarwanda Afrika jana turafise dukundana bya présent sur place là. Sur place, mais moi c'est ça que moi j'appelle l'hypocrisie parce que gukundana kubera umuntu kubera umubonye. Oui, umuntu kubera umubonye. Osito uhindukiye muhanye imigongo. What? Start the back. Hano mu poignarder.